Haleluya. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe. Imana ishimwe ko iri hano. Haleluya. Bwira mugenzi wawe ati Imana iri hano. Ntusamare. Tugiye kwiga ijambo rivuga ngo intsinzi iva kuhoraho. Haleluya. La victoire vient de l'Éternel. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe. Mbega nivyo. Chanye intsinzi iva ku muntu. Iva ku mahera. Iva ku vyo ufise. Iva kuwo muzinanye. Oya. Intsinzi iva kuhoraho. La victoire vient de l'Éternel. Amen. Ijambo tuza gusoma ni ijambo riri mu gitabo ca Yosuwa. Yosuwa igice ca 5. Turaza gusoma kuva ku murongo wa 13 gushika ku murongo wa 15. Twese turasoma Bibiliya. Abatazifise baduze ibiganza bashire hejuru. Abatazanye Bibiliya. Ni benshi. Ariko umuntu wese abakeneye Bibiliya. Kugira ngo ukurikire ugeze muhina wongere usubiremo. Rero turagiye gusoma, twese twageze mu gitabo ca Yosuwa igice ca 5. Umurongo wa kangahe? 13, 14 n'umurongo wa 15. Ka ndahasome. Ngo maze Yosuwa ari hafi Yeriko, agize ngo arunamura amaso abona umuntu imbere yiwe yasokoye inkota ayifashe mu ntoke. Yosuwa aramwegera aramubaza ati mbega uruwuje mu ruhande rwacu canye ugw'abansi bacu? 14. Aramwishura ati ekaye, ariko ikizanye ubu nuko ndi umukuru w'ingabo z'Uhoraho. Maze Yosuwa arapfukama arunama amuha icubahiro. Aramubaza ati mugenzi, je umusavyi wawe none ico ugomba kumbarira ni giki? 15. Nuko uwo mukuru w'ingabo z'Uhoraho yishura Yosuwa ati kura inkweto mu birenge vyawe. Kukura inkweto mu birenge vyawe. Kuko aho hantu hagaze arahera. Nuko Yosuwa abigenza atyo. Haleluya. Muri iki gisomwa turumvamo Yosuwa. Ariko ikindi twumvamo turumva Yeriko. Ikindi twumvamo turumvamo l'ange de l'armée de l'Éternel. Umugabisha w'ingabo z'Uhoraho. Ivyo nivyo bintu bitatu twumvamo. Ako tuvuze ko twumvamo Yosuwa na Yeriko, ngo Yosuwa ahanganywe na Yeriko. Rero ikibazo mbega intsinzi ivahe? Kuko Yeriko yari inzira ija muri Kanani. Haleluya. Yari inzira. Nico gituma aha ugeze umanutse gato mu gice ca 6 umurongo wa mbere. Yosuwa igice ca 6 umurongo wa mbere. Haravuga ngo kandi Yeriko bari biyugaranye. Bahadadiye kubwo gutinya Abisirayeli. Nta warengana irembo kandi nta winjira. Nta entre kandi nta sorti hari. Ucubona Yosuwa ikibazo yari afise. Haleluya. Mbega intsinzi iravahe? Yesu ashimwe. Mbariza mugenza wati intsinzi iravahe? Haleluya. Intsinzi iravahe? Iki ni kibazo gihari mu ishengero. Ikindi kintu ngaha cankoze ko nuko ku murongo wa 13 batangwa bavuga ngo maze Yosuwa ari hafi Yeriko. Ngo bihagaze kuri Yosuwa. Hariga abantu binyegeza. Akige cyo kwinyegeza harige kihava ugasigara ari wewe wenyene. Yosuwa ari kumwe n'ihanga rya Isirayeli.
ari kumwe n'ihanga ry'abantu 100,000. Iruhande yiwe hariho n'ingabo zishika 1,000. Ako ni gute Bibiliya ivuga ngo Yosuwa ari hafi Yeriko? Ngo Yosuwa niwe bihagazeko. Haleluya! Yesu ashimwe. Hari igihe ibintu bikuraba mwene data, hari igihe ibintu biguhamagara, hari igihe ibintu bifata wewe, hari igihe ibintu bishikira wewe, hari igihe ibintu bigwanya wewe, hari igihe intambara izi kugana mu muryango, hari igihe intambara izi kugana mu gihugu, hari igihe intambara izi kugana mu kazi, hari igihe indwara igutera, hari igihe uzazanirwa. Haleluya! Mbega insinzi irava he? Haleluya! La victoire vient de l'Éternel. Haleluya! Insinzi iva kuhoraho. Yesu ashimwe. Ubundi uyu mugabo Yosuwa nawe ntiyari yoroshe, kuko Yosuwa ubwoko bw'Imana buva muri Egiputa baja muri Kanani. Yosuwa azwi nk'umufasha wa Mose. Ariko si ivyo gusa, ikindi Yosuwa mu ihanga rya Isirayeli yari umugwanyi atoroshe. Ariko bariko barava muri Egiputa barenganye ubugaragwa bw'i Sinayi, bageze mu kiyaya c'Imowabu, aho niho Mose yapfiriye. Mose amaze gupfa, turabona rero aha hino ya Yorodani mu kiyaya c'Imowabu Imana ihagurutsa Yosuwa. Haleluya! Ibi murabibona mu gice, usubiye inyuma mu gice ca mbere. Duko twajana igice ca mbere ca Yosuwa, turabona Imana ihagurutsa Yosuwa Mose amaze gupfa. Raba ku murongo wa kabiri. Mose umusavyi wanje yapfuye, none rero va hasi ujabukane aba bantu bose ugo ruzi Yorodani, uje mu gihugu ndabahaye mwebwe Abisirayeli. Aha turabonamo la pere de Josué. Mose yapfuye. Umuhamagaro wa Yosuwa nuko ava hasi akajabukana abantu uruzi Yorodani, arangije ngo bakinjira mu gihugu uhoraho Imana ibahaye. Ku murongo wa 5 haravuga ngo nta muntu n'umwe azoshobora kuguhagarara imbere iminsi uzomara ukiriho. Nk'uko nabanye na Mose niko nzobana nawe, sizoguhemukira, sizoguta. Yesu ashimwe. Haleluya! Ico ngomba yuko tubona mwaya majambo ni giki? Umuhamagaro wa Yosuwa nuwo gukura, nuwo kujabukana abantu ubwa mbere Yorodani. Sase ikigira kabiri nukubinjiza mu gihugu Imana ibahaye. Ariko rero uri kuraraba ku murongo wa 13 urabona yuko hagati yo kujabuka Yorodani no kwinjira mu gihugu Imana ibahaye harimo Yeriko. Haleluya! Harimo Yeriko. Yeriko ariko barasigura ivya Yeriko. Yeriko bakubwira ko cari gisagara kimwe mu bisagara vyari bikomeye mw'isi vya kera. Kandi ikindi nuko nkuko nabivuze, Yeriko nk'inkomezi zayo, nongo ntiwashobora kwinjira muri Kanani udaciye kuri Yeriko. Yeriko wari umuryango wo kwinjira. Nukuvuga ngo Yeriko mu gihe yari yugaye, Abisirayeli bajabutse Yorodani, ariko ntibashobora kwinjira muri Kanani kuko hagati hari kibazo. Haleluya! Hari kibazo kuko Yeriko yagaragaza ubudahangarwa bwa Kanani. Yeriko cari kimenyetso c'igisirikare kidahangarwa. Bandugirize mikro. Cari kimenyetso c'igisirikare gikomeye, igisirikare c'ububasha n'inkomezi kidahangarwa. Bongo Yosuwa ahagaze imbere y'ubudahangarwa bwa Kanani. Où il va passer ni kibazo.
Haleluya. Ako ikindi kinkora ko ngaha hantu, mbega ni kubera iki Imana itigeze ibwira Yosuwa Yeriko? Haleluya. Va hasi ujabukana aba bantu uruzi Yorodani, mwinjire mu gihugu mbahaye. Mugabo Imana ntiyamubwiye ati vous allez passer par Jericho. Nukuvuga ngo ndashaka kuvugana n'ishengero. Haleluya. Ndashaka kuvugana n'umuntu ari kaburanye Imana. Mana mbega nibi vyarimwo? Vuga ati ego birimwo. Ndavugana n'umuntu ari karasubira inyuma kubera ivyo yahuye navyo. Shishikara kuko nivyo birimo. Mentwa igisubiza abakristo inyuma nivyo bahuye navyo. Ariko ivyo duhura navyo mu mugambi w'Imana birimo. Haleluya. Ne recule pas, avancez. Yesu ashimwe. Yosuwa nari kararira ngo mbega Imana ko ikitambwiye ko Yeriko irimwo. Nitubona yivumbura avuga ati ndabihevye muri pa Yeriko ntirimwo, ariko Yosuwa arahagaze. Sinzi umuntu ndiko ndabwira hano hantu. Shaka kuba nariko mvugana na bose ariko ndiko mbwira umuntu. Haleluya. Yesu ashimwe. Burya Dieu est souverain. Imana ntimenyegwa. Ubundi Imana ntikubwira byose. Ntuzuburanye Imana ngo kubera kutambariye. Mbega Mana ibi navyo bije gute? Mana kubera iki wabiretse? Mana je nabona umenga bigiye koroha none bitera biguma. Bari bambwiye ko nkijijwe ati ibibazo birarangiye none birakomeje ahubwo bibaye byinshi. Imana nizigera ikubwira byose. Imana si umufrere wawe, si petit frere wawe. Imana si kintu, si umugezi wawe. Hari inyigisho zitubwira ngo Imana ngo ni umufrere. Oya, Imana ni data wo mu ijuru. Haleluya. Ni umuvyeyi hamwe na hamwe akureka ugakubita umutwe ahantu. Haleluya. Yesu ashimwe. Ni umuvyeyi hamwe na hamwe akureka kugira ngo usirimonte ikibazo ejo uzuvuga ati nahabonye Imana. Haleluya. Yesu ashimwe. Ubundi Imana iguha igicapo ariko nikubwira ingene bizogenda. Yesu ashimwe. Nikubwira ingene bizogenda. Burya Imana iza kutubwira ingene abagore bamwe twubakanye nabo bazoba bameze, bamwe niba bubakanye nabo. Je te dis, ndabesha cyangwa simbesha? Haleluya. Nivyo Imana iza kukubwira ati uzosanga ameze uku, n'umuntu adasasa, n'umuntu ataja mu gikoni, n'umuntu aguma acizara, ntiwari kubakana nawe. Ariko message iri aha hantu reka kurira. Haleluya. Avancez avec ta femme. Yesu ashimwe. Burya Imana iza kuguha amadetaye yose ku kazi uri kurakora, uyu munsi bari kugakora. Ntako ari gukora, ariko kari mu bugombe bw'Imana. Haleluya. Imana iza kukubwira byose aho igomba kugutuma ni wari kujayo. Imana ikubwira byose ibyo ushaka gukora ni wari kubikora. Haleluya. Yesu ashimwe. Pepera Yesu, dufise Imana y'ubudahangagwa. Haleluya. Yesu ashimwe. Rero ndagomba kugutera intege mwene data, shishikara. Persevera. Komeza. Reka gusubira inyuma. Reka gutinya ikibazo. Hagarara neza. Bandanya. Haleluya. Yesu ashimwe. Bene data, Imana izemera ko duca mu bikomeye ariko izobana natwe. Imana izemera ko duhura n'ibibazo ariko Imana izodutabara.
imana izemera ko duca mu bikomeye, ariko imana ikomeye izobana natwe. Haleluya. Rero ndagusabye uyu munsi uze guhagarika ibibazo bitagira iyo biva n'iyo bija. Mbwira mugenzi wawe ati hagarika ibibazo bitagira iyo biva n'iyo bija. Mubwire. Je naratashe mu nzu imyaka 2 ntagira n'ugwa Kongo go kuyiriha. 2 ans nagira n'ugwa Kongo go kuyiriha. Haleluya. Inzu ntayibona nkiri kwibarabara umutima ugatera. Mbega ndinjira cyane ndasubira inyuma. Nta kundi ndinjira. Nkinjira ameze uko. Abagenzi tivayo genda ahamake, none ahamake ndahari hiki. Vumye mpiraha. Haleluya. Ariko imana izogusanga aho nyene. Rorera wihanganye. Rorera wihanganye mwene data. Haleluya. Yesu ashimwe. Biratubwira ati kandi Yeriko bari biyugaranye. Haleluya. Yesu ashimwe. Agace ka kabiri karavuga ngo agize ngo arunamura amaso abona umuntu imbere yiwe yasokoye inkota ayifashe mu ntoki. Yosuwa aramwegera aramubaza ati mbega uruwuje mu ruhande rwacu canye urw'abasi bacu. Haleluya. Ubundi Yosuwa Imana ntiyamurungitse muri misiyo kubera Yosuwa ari umugwanya akomeye cyane. Kuko uri kuraraba Yosuwa mwaya majambo urabona ko Yosuwa ahagaze nk'umusirikare akomeye. Icyo Yosuwa ase mu mutwe nuko intsinzi imbere y'iki gisagara kidasanzwe ayibona ku bitugu vyiwe nk'umusoda w'umugwanya akomeye. Ngo la victoire, intsinzi Yosuwa ariko ayibona ku bitugu vyiwe nk'umuntu yagwanye n'abanyamaleki, n'umuntu yakubise abami bakomeye nka Baogi n'aba Sihoni. Ngo Yosuwa ahagaze nk'ingabo ikomeye, ariko Imana niyamuhaye iyi misiyo kubera Yosuwa ari ingabo ikomeye. No, Yosuwa Imana yamuhagurukije nk'uje imbere y'ihanga rya Isirayeli. Yosuwa a été envoyé comme le leader de son peuple. Yari yarungiswe nk'umurongozi. Ugiye mu gusura mu vyagezwe igice ca 34 murongo w'icenda. Nitwasoma ariko aravuga ngo Yosuwa yari yuzuye impwemu y'ubwenge. Kuko Mose yari yaramurambitse kw'ikiganza. Haleluya. Nk'umuntu yabaye iruhande ya Mose, wose yategurwa nk'uzobandanya uru rugendo naho atavyo yarazi. Rero Imana imuhagurutsa nk'umurideri apana nk'umugwanya akomeye. Yesu ashimwe. Ibi rero biraturaba. Kubera iki? Uyu munsi abarongozi bamwe baba b'amashengero, baba abarongozi b'imiryango, baba abarongozi b'ibisata bitandukanye, uyu munsi baratakaje misiyo. Icyo Imana yabahamagariye bamwe baragitakaje. Turabona Yosuwa ahagaze nk'umuntu ariko arigwanirira, ariko icyo Imana yamubwiye ati nk'uko nabanye na Mose niko nzobana nawe. Naho nzoguta, naho nzoguheba, nzobana nawe. Reka kurira, Imana yasezeranye ko izobana nawe. Haleluya. Imana ntiyarungitse Yosuwa kwigwanirira, ariko Imana yarungitse Yosuwa kuja imbere y'ihanga nk'umuntu ashaka kuvugana n'Imana, akababwira ati caha, akababwira ati dukora uku. Imana ibi yavyanse, reka duhagarare, reka turindire. Haleluya.
ndabwira abantu bafise ivyo bajejwe hirya no hino, abarongozi b'ibisata, abarongozi b'imiryango, abarongozi b'amashengero, haleluya, reka kwigwanira, reka kugwana n'abantu, reka kugwanira inyungu zawe, haleluya, reka Imana ikurongore, urongora abandi. Yesu ashimwe. Uyu munsi mu ngo abantu bariko baragwana, umugabo ariko agwana n'umugore, umugore ariko agwana n'umugabo, mbega misiyo yabo niyo kugwana, baratakaje intumbero. Uyu munsi umupapa abana bareresheje inkoni arabakubita agahakwa kubica, c'est pas ça la mission, babitubwiye, haleluya. Uyu munsi kubuzi abantu bose bariko barakora barondera ivyabo, bariko barakora bashira ngaha, bariko barakora bacinyiza, bariko barakora bashira hasi, kubera iki batakaje umuhamagaro wabo, haleluya. Bene data, umuhamagaro w'umurongozi, ndiko mvuga umurongozi, ndiko mbwira umuntu wese ari ngaha, wewe musore ngaha uri umurongozi w'ubugingo bwawe. Uyu munsi nifatanye n'abakobwa b'ivyigeze, wewe nk'umuri ngaha umurongozi w'ubuzima bwawe, umurongozi w'akazoza kawe, niwicira inzira, reka Imana ikurongore, utegure urugo rwiza, haleluya. Yesu ashimwe, amen. Yosuwa n'ivyarakomeye, mugabo hari ikintu yatakaje gatoya, yatakaje ico Imana yamubariye. Mbega n'igiki Imana yakubariye? Haleluya, Yesu ashimwe. Uyu munsi wakuba ugwaye, mbega hari ico Imana yakubariye kw'iyo ndwara, rondera ico Imana yakubariye. Uyu munsi ari igikorwa yakujeje kirimo ibibazo, rondera ico Imana ivuga mu ivyo bibazo. Uyu munsi urugushaka kuvuga ati ruranse, harageze ko ndaruvamwo, nuruvemwo, rondera message iva ku Mana, haleluya. Reka kwigwanirira. Ubundi intambara uri kurigwanirira ntihera, je kukuburira uhagarike. Niwahaguruka kwigwanirira, iyo ntambara uzoyimaramo imyaka utazi igitigiri, sinkubesha, uzoyimaramo ibihe n'ibihe. Imana niyaduhamagariye kugwana na Satani twenyene, Imana itarimo. Yesu ashimwe. Ivyo ukora vyose reka Imana ibemwo, haleluya, reka Imana ibemwo. Nibagutuka reka Imana ibemwo, nibakubeshera reka Imana ibemwo, niwabona ku rugendo vyanse reka Imana ibemwo, reka Imana ibemwo, haleluya. Reka kwigwanirira. Intambara uri kurigwanirira ntihera, urayipfiramwo. Rero ntubipfiremwo, reka Imana ivyinjiremwo. Mbega intsinzi ivahe? Intsinzi iva kuhoraho, haleluya. Uyu munsi abantu bararushe bene data. Iyo umuntu ariko arigwanira ni stress. Uyu munsi turiko turagwara stress. Stress ni iki? Mu Kirundi stress ni iki? Ruhagarara. Mu Kiswahili ho babivuga neza, turiko turagwara wasiwasi. Imana izikurinde kugwara wasiwasi. Je naragwaye wasiwasi, ariko Imana ishimwe ko yanyijije wasiwasi. Wasiwasi irishe, haleluya. Mbega izi hypertension ziko ziva kuri wasiwasi. Aya makanseri ariko ari developa mu bana ariko avahe ni wasiwasi. Izi ngumi ziri mu rugo ziko zivahe ni wasiwasi. Va muri wasiwasi. Ngira mugenza bati hagarika wasiwasi, hamagara Imana ibibemwo. Wasiwasi hagarara igihe Imana ije. Uri kuraraba Yosuwa ari muri wasiwasi, kuko intsinzi ayibona sur ses épaules,
ari muri wasiwasi, n'uwo abonye ntakimenya icyo akora, avuga ati mbega turi kumwe cyane ntituri kumwe. Ari mu mayira abiri, wasiwasi. Va mu mayira abiri, higa icyo Imana ivuga. Inzira ni imwe, inzira si zibiri. There is one way. Kristo niwe nzira, ukuri n'ubugingo. Va muri wasiwasi. Haleluya, haleluya. Va muri wasiwasi. Ariko sina wasiwasi gusa, burya uzurabe uyu munsi turiko dusaza tukiri kare. Hakiri kare umusore w'imyaka 30 uba arunamye. None gute umusore w'imyaka 30 atararongora, ataravyara, yamaze kunama? Murabizi bamwe barunamye, ntibakiraba n'abantu, urumva araba gutya. Murabizi, Yesu ashimwe bene data. Haleluya. Jewe ndi mu bari batanguye kunama kare, abantu gasigara uburaba ugacuca hari inyuma. Haleluya. Reka gucika intege. Ugucika intege guhagaranye no kwigwanirira. Haleluya. Abandi basedeguye ubuzima burabishe. Nijyara ubuzima bubiha, igihe uri kurigwanira ubuzima burabiha. Ubundi Imana niyaduhamagariye kugwana, ni Imana itugwanirira. Ikimana yarakimishuri. Imana yambwiye ati kimwe mu byo nzosaba cyane mu byo nkeneye ku bantu banje ukwigwanirira ntibirimo. Ni Imana igwanirira abantu bayo. Zaburi ivuga gute ngo ukorere Uhoraho urugendo rwawe rwose, ngaba ari ugira gute wizigira, nawe azobiguterera. Oya, azobishitsa. Va muri wasiwasi. Abandi batemvye ivy'agakiza batanguye kubivamo. Igihe uri kuragwana wigwanirira, inkurikizi zizokurikira nuko uzotukwizera ugasubira mu kabare. Ntusubire mu kabare. Hamagara Imana ibibemwo. Hamagara Imana igufata ukuboko. Hamagara Imana ikuzamure. Hamagara Imana iguhagurutse. Reka kwigwanirira. Bene data, kwigwanira ni bibi, kandi aya majambo muyakire. Sinzi ico biza kugusaba, ariko uhagarike kwigwanirira. Haleluya. Umuntu w'Imana ntigera atera imbere iyo acigwanirira. Haleluya. Yesu ashimwe. Haleluya. Amina. Amen. Rero duhagarike kwigwanirira. Sesi here, ukwiganyira guhere, ayo marira here, wasiwasi here, maze umuntu agenda atumpereye neza, aziti Kristo niwe nzira, ukuri n'ubugingo. Burya ndi mu nzira yiwe, ko ndi mu nzira yiwe sizopfa zobaho, ko ndi mu nzira yiwe burya sinazimiye, ariko ndi mu nzira yo. Naho biboneka nk'uko ataco mfise, ataco ndiko ndashika, ko ndi mu nzira yiwe, bandanya mu nzira yiwe. Bambabarira. Yesu ashimwe. Haleluya. Ariko rero hari cakoretse mwaya majambo. Ubwa mbere ndagutera intege ushishikare. Haleluya. Ntuvuga ati kubera ko Imana itambariye byose, Imana nta madetaye wizoguha. Imana irakubwira ati genda. Haleluya. Zobana nawe. Igikurikira, encourage toi. Reka gusubira inyuma, reka kwigwanirira. Rero ku murongo wa 14 turabona uyu mumarayika yishura Yosuwa. Ko Yesu abaza ati turi kumwe cyane turi kumwe. 14 namwishura ati ekaye, ariko ikizanye ubundi
umukuru w'ingabo z'Uhoraho. Maze Yosuwa arapfukama, arunama, amuha icubahiro, aramubaza ati mugenzi, jewe umusavyi wawe, none ico ugomba kumbarira ni giki? Ico nkura aha hantu nuko Yosuwa amaze kubona uyu mugabisha w'ingabo z'Uhoraho, akava mu byo kumwitiranya akamumenya, hari ikintu Yosuwa yatahuye. Yosuwa turabona aca apfukama. Mu yandi majambo turabona Yosuwa atahura yuko intambara ariyo mu buryo bw'impwemu. Haleluya! Kuko l'ange de l'Éternel yahashitse, ariko amubwira ati kizanye ndumugabisha w'ingabo z'Uhoraho. Mu yandi majambo, yewe Yosuwa, intambara si yawe, intambara niyo mu buryo bw'impwemu. Haleluya! Intambara niyo mu buryo bw'impwemu. Yesu ashimwe. Intambara niyo Uhoraho. Iki ni ikindi kintu gikomeye. Ibi turiko turavuga ni ibintu vyo abizera bagomba kugenda bibwira yuko intambara ari Uhoraho. Sinzi ivyo uri kurahura navyo. Imana yacu bamwe bayitiriye Imana ishoboye duto, ariko Imana yacu si ya duto. Ni Imana yo mu ijuru, ni Imana ishobora byose, yitwa El Shaddai. Haleluya! Intambara ni Uhoraho. Intambara niyo mu buryo bw'impwemu. Intambara ni Uhoraho. Yesu ashimwe. Haleluya! Amen. Niwigwanirire. Intambara ni Uhoraho. Hari umugabo yitwa Dawidi, turashobora gusoma 1 Samuel. Mbwira mugenzi wawe ati intambara ni Uhoraho. Sinzi biguteye ubwoba, sinzi amakuru bakubariye, sinzi ivyo uri kuracamwo, ariko intambara si yawe, intambara ni y'Imana. Haleluya! Yosuwa, Samuel, igitabo ca mbere ca Samuel, igice ca 17, umurongo wa 44. Akarorero ka Dawidi karatwigisha cyane. Aha baratubwira ingene Dawidi yifashe imbere ya Goliyati. Haleluya! Dawidi ntiyigeze yegera Goliyati mu nkomezi ziwe. Oya! Raba aha ku murongo wa 44. Nguwo Mufilisitiya abara Dawidi ati ngwino nkubagira ibisiga vyo mu kirere n'ibikoko vyo mu ishamba. 45. Dawidi yishe uwo Mufilisitiya ati uje kungwanya ufise inkota, icumu n'agakobero, ariko jewe nje kukugwanya mw'izina ry'Uhoraho nyene ingabo, Imana y'ingabo z'Abisirayeli wacokoye. Haleluya! Dawidi nagiye kugwanya Goliyati mu nkomezi ziwe, ariko amubwira ati je kukugwanya mw'izina ry'Uhoraho. Haleluya! Mw'izina ryande 46 havuga ngo uwo munsi Uhoraho aragutanze mu maboko yanje, ngira nkwice nguce izosi, kandi imivyimba y'ingabo z'Abafilisitiya ngira ndayigaburira ibisiga vyo mu kirere n'ibikoko vyo mu ishamba, kugira ngo isi yose imenye ko mu Bisirayeli hari Imana. 47. Kandi rikoraniro ryose rimenye yuko Uhoraho adakirisha inkota canke icumu, kuko intambara ari Uhoraho, kandi niwe agira abatange mu maboko yacu. Haleluya! Aya majambo yanezereje, kuko Dawidi ariko araraba Goliyati, aramubwira ati nje kukugwanya mu izina ry'Uhoraho. Haleluya!
shengero ry'Imana, reka turwane mu izina ry'Uhoraho. Haleluya. Ngo uyu munsi Imana irakugabuye mu maboko yanje. Dawidi siwe yihereje Goliyati, ariko ni Imana imugabuye mu maboko ya Dawidi. Haleluya. Intambara ni iy'Uhoraho. Yesu ashimwe. Mwene data, intambara ni iy'Uhoraho. Reka kwigwanirira. Intsinzi iva hehe? Kuhoraho. Reka kwigwanirira. Ni gute rero tugomba kureka kwigwanirira? Aho turiko turasoma aha muri Yosuwa, turabona igikorwa Yosuwa yakoze amaze guhishurirwa ko uwo bahagararanye ari umugabisha w'ingabo z'Uhoraho. Yosuwa yakoze iki? Yosuwa igice cya 5 hamwe twari turi ku murongo wa 14. Ngo maze Yosuwa arapfukama. Haleluya. Ngarunama amuha icubahiro, aramubaza ati mugenzi. Haleluya. Yosuwa ngarapfukama, arunama, amuha icubahiro. Yesu ashimwe. Ngaripfukama, arunama. Mwene data, reka kwigwanirira mu gihe cy'ikibazo, mu gihe cy'ingorane, igihe usugerejwe, pfukama. Pfukama. Bisigura iki? Rondera presence y'Imana. Imwe mu ntambuko za mbere zituma winjira ahantu ho kugwanirirwa ni ugupfukama ukinjira muri presence y'Imana. Haleluya. Reka kurira kubera ikibazo, pfukama, hamagara Imana, himbaza Imana, yibwira ati Mana urakomeye, Mana urahambaye. Yosuwa aja muri presence y'Imana, arapfukama, arunama, amuha icubahiro. Iyo turiko turavuga ko turi imiryango ihimbaza Imana, bene data, Imana iyo tuyihimbaje ni Imana itugwanirira, ni Imana itwishurira ibibazo, ni Imana idukiza. Uguhimbaza kumanura presence y'Imana, ugutazira gutuma ubwiza bw'Imana bumanuka. Iyo ubwiza bw'Imana bumanutse, bumanukana gukiza. Iyo ubwiza bw'Imana bumanutse, bumanukana kunagura. Hariga abantu b'Imana bagera ahantu bakumva muri bo nta munezero bagifise. Pfukama, uhamagara Imana. Ubwiza bw'Imana iyo bumanutse, bumanukana umunezero. Haleluya. Ubwiza bw'Imana iyo bumanutse, bumanukana kunagura. Uwari yumva yacitse intege. Ubwiza bw'Imana iyo bumanutse, bumanukana inkomezi zidasanzwe. Haleluya. Ikibazo gihari, abantu b'Imana ntitwemera gupfukama. Yesu ashimwe. Iyo hageze gupfukama, dufise ibindi twe twibonera. Haleluya. Mu kibazo mbega uri kuraba iki, uri gukora iki? Ako kanya Yosuwa ngarapfukama. Yesu ashimwe. Ndakubwira ngo uyu munsi upfukame. Haleluya. Ntiyapfukamye gusa ngarunama, il se posterna. Haleluya. Arahimbaza. Mu kibazo reka utakarire mu bwiza bw'Imana. Wibagire ibigukikuje, wibagire ibyashitse, wibagire ibyo wahuye navyo, upfukame urondere ubwiza bw'Imana. Yesu ashimwe. Haleluya. Kandi cyo nkundira Imana, iyo upfukamye ibintu birahinduka. Izi ntahe benshi murazifise. Yesu ashimwe. Iyo upfukamye ibintu bigira gute? Ibintu birahinduka. Igituma ibintu bitariko birahinduka, abantu ntibagipfukama. Ubu gupfukama ni iby'abantu, urabibona, ni iby'abantu kumbure bagayitse, basuzuguritse.
haleluya. Mbega nopfukama mfise amahera kuri konte, pfukama. Mbega nopfukama narize nkaminuza nkagenda hirya no hino, wiza kaminuza arapfukama, haleluya. Gupfukama si iby'abantu bato bato, gupfukama ni iby'abahamagawe n'Imana, kuko gupfukama bihindura ibihe. Yesu ashimwe. Yosuwa arapfukama, mu yandi majambo aravuga ati intsinzi imbere ya Yeriko ntiri ku bitugu byanje, intambara ni y'Uhoraho, haleluya. Icerekana ko watahuye ko intambara ari y'Uhoraho, urapfukama. Iyo udapfukamye nuko ngo intambara ni ya mutoya wawe, ni ya papa wawe, ni ya onkle wawe, ni ya mahera yawe, ni ya diplome yawe, ariko intsinzi iva ku Uhoraho. Yesu ashimwe. Igihe kimwe Imana yankoreye igitangaza nazibagira. Natwaye umudamu kwa muganga yibungenza amahasa. Ico gihe twari tuvuye ngaha mu ishengero, tugeze kwa muganga bamushira muri oxygene. Jewe ndataha kubera nari ndushe, hari inyuma y'amasaa 6. Nagiye mu masaa 8, mu masaha 12 z'umugoroba baca barantumako. Ndahageze sanga abantu bose bariko bararira. Ngira ninjire, barambwira ati shaka ureke kwinjira. Ico gihe umuntu twari kumwe ngaha, twari kumwe na Gloriose, iyi nkuru arayisi. Je mugabo ndafonsa, kuko burya ahantu umugore wawe agwariye rimwe na rimwe sinzi ko murabibona, nta n'uguhagarika, n'abaganga bacako ubasunika gutya. Ndinjira vy'ukuri, ndahashitse nasanze madamu kaciye. Abazi vy'ubuganga tension yiwe yari 5-2. Je sinzi kubisigura, mugabo muca mwumva ivyo ari vyo. 5, sinzi ko ari 5 kuri 2 canke 2 kuri 5. Neje ni 2 kuri 5 canke ni 5 kuri 2. Ariko ico nzi co vy'ukuri mu biryo bubonekera umuvuzi yari yapfuye. Harageze ahantu ataco bariko barakora, bariko barumviriza ibirenge vyakanye. Jewe ndinjira, maze kwinjira ndabona yuko kabaye, mugabo muri jewe haza reflex, numva ijambo rimbwira ati hari ibisigaye. Sinzi ico kinyo cavuye, hari ibisigaye. Naciye soka ko kanya ncamitana Goro ku gatebe aho yarari, sinzi ko nawe yari kararira, sinzi ngene yarameze, ariko naramuhitanye. Duca tuja mu biti inyuma ya opitari. Namubwira ati Goro, reka duhamagara Imana. Biboneka ko umuntu yapfuye, ariko hari Imana mu ijuru. Ico gihe Imana yarankoreye ikintu ni endome souvenir sinzocibagira. Aho twapfukamye dutangura guhimbaza, haleluya. Turapfukama, turavuga ati Imana wewe urakomeye, nagitera kanyuma urashoboye. Ico gihe icakoretse, burya gupfukama gutuma Imana ikorera mu nzira zayo, haleluya. Kuko ikibazo gihari, abantu tugomba gukorera mu nzira zacu, tugomba kwishimikiza ubwenge, ariko Imana ikorera mu nzira zayo. Igihe twariko turasenga, aho hantu hinjiye umu anesthesiste atari di domaine, aravuga ati kubwanje mbona uwo mugore mutera amaraso. Bamuga ati avegenda twara ama anesthesi hariya, ibipimo vyiwe vy'amaraso birakwiriye. Aca arigira. Aho turi hehe? Turi ku musozi w'amasengesho. Igihe turiko turasenga, hariya hari ibintu biriko birakoreka, haleluya. Igihe turiko turasenga hariho muvuma, haleluya, kisore yarize. Wa muntu arigira, agaruka ituru ya kabiri, aravuga ati nyamara uwo mugore ntacikane mutamuteye amaraso.
niho baje kumamagara ndavuga ati baje kumbwira ko gaciye. Ndagenda ndahageze barambwira ati twe twabuze ibyo dufata n'ibyo tureka, ariko genda uzana amaraso tugerageze. Murumva ico gutera amaraso iyo cavuye. Ndagenda, maze kugenda gusaba amaraso barayanyima, ndababwira ati nyanya kugira Imana ni mu mayo maraso. Barambwira ati akira tuguhe ugende wigwarize, impfa n'imfane birajana. Bamaye frako zibiri bazimuteye bwakeye dutaha. Haleluya. Bwakeye dutaha. Wa mu anesthetist ikubita kugikiriza aragenda ababwira ati sinari nababwiye. Ayo maraso kubwiwe yarakwiriye, mugabo mwibuke ko yibungeze babiri. Bene data, ugusenga kwangaje inzira z'Imana. Yesu ashimwe. Kumbure aya majambo nitwoyabandanya, mugabo meme Yosuwa igihe ahitamo gupfukama, haleluya, hari icyo Imana yamubariye. Yosuwa ntiyapfukamye gusa, ariko turabona avuga ati jewe umusavyi wawe, none ico ugomba kumparira ni giki? Haleluya. Burya muri presence y'Imana, Imana iramanuka. Bibiliya Zaburi 22:3 ngo Imana ivyagira mu mashimwe. Iyi Imana utaziriye ikamanuka, imanuka ni igisubizo. Mu mashimwe, mu gutazira, mu guhimbaza hari ubwiza bumanuka ni igisubizo. Haleluya. Yesu ashimwe. Igice cya 6 gitangura Yosuwa yaronse plan y'urugamba yose. Haleluya. Yesu ashimwe. Burya intambara zose ifite strategy. Haleluya. Igice cya 6 gitangura Yosuwa ngira n'inkota yiwe yayibitse. Yesu ashimwe. Inkota n'icumu yabibitse. Sinzi ibyo uri kurakoresha, arabahushira upfukame. Arabahushira, arabahutera ibyo uri kurakoresha. Koresha amavi. Haleluya. Yosuwa aronka instruction z'urugamba, aronka strategy yo gutembagaza Yeriko. Imana yamubwira ati rero uko bimeze, mwebwe nimwikubitira ituri mwimwe. Shira abaririmbyi imbere, bahe amahembe, bahe inzamba, bahe za matowazi, bahe ibicurarangisho. Ku munsi zunguruka rimwe, umunsi wa kabiri zunguruka kabiri, ku munsi w'indwi mwihakamo iki gihome nimuzosa kukibona imbere yanyu konti. Ku mavi uharongera strategy, uharongera umukenyuro. Burya ibintu by'Imana hamwe na hamwe biroroshe. Iyo Imana ikubwiye icyo ukora kiroroshe. Haleluya. Biroroshe. Raba Yosuwa igice cya 6 umurongo wa kanga, umurongo wa 20. Aravuga ngo nuko za nzamba zivuze abantu bihakamo, mbere bacumva ijwi ryazo, baciye biha akamo icyarimwe, inzitiro zica zihomvokera hasi, abantu baca baraduga bitera mu gisagara, umwe wese aho yaratumbereye barakinesha. 22 bahonya ivyari muri ico gisagara byose, bicisha inkota abagabo n'abagore, abato n'abashaje, inka n'intama n'indogoba. Haleluya. Mwene data wumvise aya majambo, Imana iguhezagire. Haleluya. Intambara ni y'Uhoraho, si iwawe. Ijambo ndagutekereye, ruhuka. Amen. Ruhuka. Va muri wasiwasi.
reka kwiyumvira ati mbega biragenda gute. Icara uruhuke. Shobora kuba ari ikibazo cy'uburyo, shobora kuba ari ikibazo cy'amagara, shobora kuba ari ikibazo cy'ishure, shobora kuba ari urubanza, shobora kuba ugomba kwitura umuntu, shobora kuba ari shomaje. Ubutumwa si ubutumwa bunyuranye na bwa butumwa buvuga ngo biranyerera bigira bigende neza. Haleluya. Ariko ubutumwa ni ubutumwa bukubwira ngo Imana iri kumwe nawe. Haleluya. Ni ubutumwa bukubwira ati reka gucika intege. Ni ubutumwa bukubwira ati reka kwigwanirira. Ni ubutumwa bukubwira ngo ukeneye kumenya ko intambara ari iy'Uhoraho. Ni ubutumwa bukubwira ngo pfukama. Haleluya. Tazira Imana, himbaza Imana. Ako kanya presence y'Imana yaza guhindura ibintu. Amen. Rero dukomere Imana amashyi menshi. Haleluya. Turashaka kuvyaguruka. Ndagomba gusengana n'abantu by'ukuri bumva ko bakeneye gushishikara. Intambara si yawe. Haleluya. Reka Imana iguhe strategy. Yesu ashimwe. Reka Imana iguhe umukenyuro. Reka Imana ikubwire. Haleluya. Reka Imana ikurongore. Kura amaso ku kibazo. Hanga amaso Imana. Reka Imana ikubwire ingene bigiye kugenda. Intsinzi yari ku bitugu bya Yosuwa. Intsinzi yari mu mukenyuro w'Imana. Nacho Yosuwa yari gukora ngo iki gihome gisenyuke. Mu nkomezi ziwe iki gihome nticyari gusenyuka, nta nzira yari ihari. Ariko mu bubasha no mu mukenyuro w'Imana Yeriko yaratemvye hasi. Reka nawe Yeriko yawe itembe mu izina rya Yesu. Reka ico gihome gisenyuke mu izina rya Yesu. Ariko ico bigusaba nuko ukura amaso aho wayashize, ugafata ibintu byose ukabibika, ukaja ku mavi. Haleluya. Kavuga ati Mana, iyo bija hose inyishu urayifise. Uduze ibiganza byawe. Naco nzotinya ibiri imbere, twese urabimenya. Urabimenya. Umfumbatiye ubugingo bwanje kuva none iteka ryose. Uri Mana yanje, urazigama maboko yawe, naco nzatinya. Muri Mana yanje, urazigama maboko yawe, naco nzatinya. Muri Mana yanje, Nagomba gusengana n'abantu bariko barasubira inyuma. Bamwe bari bacitse intege, bari bageze ahantu babaza Imana ati mbega uriho canke nturiho. Ca bugufi uvuga ati Imana ndapfukamye.
tangura wisengere mwene data. Ndabona ishengero ryaje ricitse intege. Ndabona abantu baje baburaniwe bihebuye. Ndabona abantu bamwe bariko bariyumvira no kwiyahura. Ndabona abantu bariko bariyumvira ico babereyeho. Ndabona abantu bariko bariyumvira icatumye babaho. Ndagomba gusengera umuntu ari hano yiyumvira gutyo. Ndabona abantu imitima yabo imeze nk'imitima yari iburaniwe. Ndabona abantu bari basigaye bakekeranya ukubaho kw'Imana. Ndabona abantu bariko baribwira ati mbega n'ibi bibazo vyarimwo. Mana gendera umuntu wese, gendera umuntu wese. Nasenga ngo ububasha bwa Mwemu wawe yera Mana bukore ku mutima uwihebuye, bukore ku mitima y'uwariko aragwa asubira inyuma. Mana ndasengera umuntu yariko ariyumvira kuva mu nzira zawe. Ndasengera umuntu yariko ariyumvira kubivamo. Hari umuntu yariko ariyumvira guta urugo. Pfukama. Hari umuntu yariko ariyumvira komoka, niwomoke. Pfukama. Vyura Mana, vyura mu izina rya Yesu. Kuhora mu izina rya Yesu. Kiza mu izina rya Yesu. Vyura Mana. Hagurutsa, komeza, kiza, bohora. Subiza mu intege ahatarigira intege. Komeza amaguru yaregarega. Mu izina rya Yesu. Izina rya Yesu.